atamumwe yihweje ibikorwa n'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu. Uti bategetsi mwihoza amagorwa y'abarenganywa, kumbure mwihanure harya mubona abarenganywe bagorewe, namwe harabarindiriye. Ni vyinshi biriko birashikira uwahora ari umuhanuzi mukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro, Jean Baptiste Baribonekeza na bagenzi be mw'ibaro rikuru rya Mpimba. Uyu niwe yarafise mu minwe ububasha bwo kurekura abahawe ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Siko rero yabigenje, hari abagiye barahabwa ikigongwe c'umukuru w'igihugu bakagumizwa mu mabohero, mu gihe hari abagiye bararekurwa canke se abandi bakarekurwa mu bibanza vy'abagombaga kurekurwa. Ibiriko biramubaho rero nakamaramaza, niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye iyo biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'ubutungane. Ni mu gihe mu minsi itanu iheze Jean Baptiste Baribonekeza na bagenzi we binjijwe ihorero rikuru rya Mpimba. Inyuma yo kubogozwa kw'igenekerezo y'9/0 uyu mwaka w'2025, Jean Baptiste Baribonekeza yahora ari umuhanuzi mukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro, n'abandi babiri bahora bakorana aribo Cyril Sibomana na Arcade Harerimana bari baciye bafatwa bajanwa gusambishwa mw'iperereza i Bujumbura hafi na Cathedrale Regina Mundi. Nibwo rero impapuro zavuye muri parike bajanwa imbere ya parike, mbere bahita baninjizwa ihorero rikuru rya Mpimba. Igihe ababogoza mu mabanga, Perezida Ndayishimiye yagirije abahanuzi biwe ko bamuhemukiye mu gushira mu ngiro itegeko ritanga ikigongwe ku banyororo bamwe bamwe. Tubutse ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatanze ikigongwe ku banyororo barengaho gato 4,000. Aba rero bano bagabo batatu bagirizwa ko barekuye inkozi z'ikibi umukuru w'igihugu atari yashize mu barekugwa. Jean Baptiste Baribonekeza uyu kandi yanahoze arongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2019. Iki akaba ari ikiringo cabayemwo imfungwa nyinshi cane za politike, maze Jean Baptiste Baribonekeza arinumira. Iki kandi ni ikiringo cabayemwo ivyaha bikomeye cane vyo guhunyura agateka kazina muntu, harimo kunyuruza abantu bakabugwa irengero, kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubareza igufa abapfunzwe no gufata abakenyezi ku nguvu. Aha hose niko Jean Baptiste Baribonekeza yinumira. Ni ikiringo kandi cabayemwo guhama bidasanzwe abaharanira agateka kazina muntu. Jean Baptiste Baribonekeza naho arinumira. Imbere ko tubageza ko ibiriko biramushikira mw'ibohero rikuru rya Mpimba, hari impanuro yatanzwe uti bagenzi, iyi si ifise ivyigwa vyinshi. Wari ujejwe kurekura abanyororo bahawe ikigongwe agiye gusanga mu Mpimba bo yanse kurekura kandi bari bahawe ikigongwe. Imyaka yihojeje abanyororo barenganywa, ntiyigeze yibaza ko nawe umunsi umwe azinjira umunyororo akabasangayo. Ndagwaye kaze rero muri ano makuru, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nubwa mbere umukuru w'igihugu asinye itegeko rirekura abanyororo ariko ntirishirwe ahabona. Itegeko nimero 100/167 ryo kwigenekerezo ya 30 Gitugutu umwaka w'2024 rya Perezida Ndayishimiye riheruka kurekura abanyororo bavuga ko ari ibice 41% y'abapfunzwe. Iri rero ntiryigeze rishirwa habona. Hari abanyororo benshi bavuga ko barenganijwe, aho usanga n'abasangiye idosiye imwe bamwe bararekuwe abandi bakagumizwayo. Ariko ikibazo gikomeye gihari nuko badashobora kuronka aho iryo tegeko ryanditse kugira berekane ko barenganijwe koko. Ikiriho n'amajambo ya Perezida Ndayishimiye yavugiye mu ibaro rikuru rya Muramvya aho yugurura igikorwa cyo kurekura abanyororo. Nta kindi na kimwe umuntu aronka kivuga abari kurekugwa abaribo. Bamwe bati hari igipfungu cubatswe n'impaka.
Amasoko yacu avuga ko iri tegeko ry'umukuru w'igihugu ryateguwe mu ibanga mu biro vy'umukuru w'igihugu, ubushikiranganji bw'ubutungane n'ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero butarimwo. Muri izo nzego nabo nyene baba badafise iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu. Hoba hatanzwe itegeko rya perezida Ndayishimiye ko kizira gushira habona iyi ngingo y'umukuru w'igihugu? Ni ikibazo cibazwa na benshi. Uti bigenda gute ngo ingingo y'ineza igenewe abantu bashika ibihumbi ibe ingingo inyegezwa? Biboneka ko vyateguye kuva mu ntango ko ishirwa mu ngiro ry'iri tegeko ry'umukuru w'igihugu rizobamwo ugucagura abarekurwa n'abatarekurwa. Ngo biboneka kandi ko ishobora kuba ari itegeko ryateguye akarenganyo kuva mu ntango, rica rinyegezwa kugira ntihagire n'umwe ari azoryitwaza ngo yerekane ko yarenganijwe, nk'uko abahinga mu vya politike no mu gusesengura ingingo zirabana n'amategeko babitangaza. Bamwe bati gutwara igihugu mu gipfungu biratandukanye n'intwari ibereye. Iyo bikorewe mu biro vy'umukuru w'igihugu hoho kaba ari akamaramaza. Ati nakahe karorero umukuru w'igihugu azoba ariko araha izindi nzego zo munsi yiwe mu gihe azohora akora amategeko agace yitiramwo abafasha maze akanyegeza kugira ngo abadashaka ntabafashe. Ni bande rero Jean Baptiste Baribonekeza yarekuye umukuru w'igihugu atashaka ko barekugwa? Iki naco ni ikinyegezwa kindi kijanye n'iri tegeko, uretse ko itegeko ryanyegejwe wararijejwe Jean Baptiste Baribonekeza be n'abandi babiri bakoranye nabo bahavuye bafatwa barapfungwa. Aba bagirijwe guhemukira umukuru w'igihugu mu kurekura abatari yashatse ko barekugwa. Abo none barekuwe ni bande? Niko mu ngingo ikura mu mabanga Jean Baptiste Baribonekeza na bagenzi we haravugwamwo abanyororo boba bararekuwe bagirizwa gufata abakenyezi ku nguvu n'abagirizwa ubwicanyi. Ariko birahambaye ko itegeko birimwo rija habona maze bikaboneka neza ingene ryarenzwe. Igihambaye kurusha kandi abarekuwe nabo bakwiriye kurekurwa ariko bakagumizwa mu nyororo. Umuco rero akwiriye gutangwa kuri bino bintu. Itegeko nirija habona maze abapfunzwe ryerekeye bose babimenye maze barikoreshe mu gusaba gutunganirizwa. Abarekuwe nabo batabikwiye nabo nyene nibashigwa habona. Uko niko gutwara neza ku neza y'abarundi. Kuri ubu rero uyu Jean Baptiste Baribonekeza na bagenzi we bose uko bari mu cumba kimwe nk'abahanuzi b'umukuru w'igihugu bajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro, ari bo Cyril Sibomana na Ricade Harerimana, nabo bariko barahurira n'ibihe bidasanzwe mw'ihorero rikuru rya Mpimba, aho bibaza ko nabo batoshikira umwanya n'umwanya. Nk'uko natanguye mbivuga, umutama aravyitegereza uti bategetse mwihoza amagorwa y'abarenganywa, kumbure mwihanure harya mubona abarenganywe bagorewe, namwe harabarindiriye. Ibi ni ivyagiye bishikira ibihangange vyinshi bitandukanye mu butegetsi, na cane cane benshi iyo bumvishe iri jambo bagaruka ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Reka kandi ano makuru yacu tuyabandanirize muri kahise, aho muri ino ndwi imyaka 60 yari irumanye umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe agandaguwe. Reka nawe tugaruke no ku buzima bwiwe gatoyi. Hari kwigenekerezo ya 15/0 umwaka w'igihumbi 1965 hafi isaha 2 z'ijoro, aho Burundi bwabura umushikirangoma wa mbere Premier Ministre. Uyu yagandaguye avuye kuraba umukenyezi wiwe, yari yibarukiye harya ku bitaro Clinique Prince Louis rwa Gasore i Bujumbura. Uyu Ngendandumwe yari umwe mu bagendanye n'umuganwa Rudoviko rwa Gasore, nawe yarishwe ku igenekerezo ya 13 Gitugutu umwaka w'igihumbi 1961. Petero Ngendandumwe ni nawe kandi yari yaravuze ijambo ryo gusezera Rudoviko rwa Gasore umunsi ashingurwa. Intatemwa za rwa Gasore na Ngendandumwe ziri kumwe ku musozi wa Vugizo i Bujumbura. Petero Ngendandumwe yari yaragizwe ishungu y'u Burundi, ariko itariki yapfiriye ko yahimbajwe irya nyuma mu mwaka w'igihumbi 1966, no gusigura umwaka umwe inyuma yuko ahejeje gupfa. Rero Petero Ngendandumwe ninde? Reka tumugaruke ko. Petero Ngendandumwe yavukiye i Kanyinya mu ntara ya Kirundo mu mwaka w'igihumbi 1930. Numwe mu ncabwenge za mbere z'u Burundi. Uyu yarangije amashuri ajanye n'ivy'ubutunzi muri kaminuza ya Rovanium. Aha ni hafi ya Kinshasa y'ubu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.
Mu vya politike yinjiye muri UPRONA mu myaka ya mbere maze afatanya n'umuganwa Rudoviko Rwagasore urugamba rwo guharanira ukwikukira ku Burundi. Umukenyezi wiwe mu ntahe yahaye ikinyamakuru Iwacu yavuze ko bigoye rwose gutahura urukundo Rwagasore na Ngendandumwe bari bafitiye Uburundi n'abarundi igihe igihugu baracihebera bakanagihebera ivyabo. Muri Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe bitegetswe na ONU mu ntumbero yo gutegura neza amatora y'abashinga amateka, Petero Ngendandumwe yarinjiye muri leta yari yitwa ko ari iy'ubumwe. Yugururiwe imigambwe mikuru mikuru yose aho yaganywe kuba umushikirangoma ajejwe ubutunzi n'ikigega ca leta. Iyo leta yari irongowe na Joseph Cimpaye. Inyuma y'amatora yabaye muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe, amatora yahaye intsinzi umugambwe UPRONA. Petero Ngendandumwe yinjiye muri leta nk'icegera c'umushikirangoma wa mbere, ni ukuvuga icegera ca Rwagasore, akaba n'umushikirangoma ajejwe ikigega ca leta. Inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore harabaye impari kumusubirira kurongora leta. Bamwe babona ko Ngendandumwe aca amusubirira kubera yari icegera ciwe, abandi bati reka duhoze umwami ahejeje kubura imfura. Inama nshingamateka ico gihe yahisemwo umuganwa André Muhirwa, yari umukwe w'umwami ngo abe ari we asubirira Rwagasore. Petero Ngendandumwe ico gihe yagumye ari icegera c'umushikirangoma wa mbere. Muri Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatatu, Petero Ngendandumwe yaraganywe kuba umushikirangoma wa mbere, gutyo asubirira André Muhirwa. Ni gutyo Petero Ngendandumwe yari ari we yashikirije ijambo ryo guhimbaza umwaka wa mbere Uburundi bwari bumaze bwikukiye kw'igenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatatu. Nk'uko leta z'ico gihe zitagarama kubera indyane zari hagati y'imigwi ya Casablanca na Monrovia, leta ya Ngendandumwe ntiyaramvye. Yamaze amezi icenda gusa aca aratanga imihoho muri Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kane. Aho rero aca asubirirwa n'umushikirangoma wa mbere Albino Nyamoya. Reka kandi tubageze ko n'ivyigandagurwa ryiwe. Kw'igenekerezo y'indwi nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu, Petero Ngendandumwe yarasubiriye aragenwa kurongora leta y'u Burundi. Kw'igenekerezo ya 15 rero uwo mwaka k'umurango niho Petero Ngendandumwe yashikiriza abagize leta yiwe. Ku mugoroba yagiye kuraba umukenyezi wiwe yari yibarukiye ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore. Isaha 2 z'ijoro asohotse ibitaro, umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe yarashwe amasase ari mu modoka. Ako kanya nyene abaracikanye. Uwamurashe yaramenyekanye ko yari umunyarwanda Gonzalez Muyenzi, yakora mu buserukizi bw'abanyamerika mu Burundi, ariko abamutumye ntibigeze bamenyekana kandi ntibigeze bahanwa. Urupfu rwa Ngendandumwe rusa n'uwarangije indota ya Rwagasore y'ubumwe mu barongora igihugu. Umugambwe we wari uhejeje kwicamwo ibice vyavuyemwo amagorwa adasanzwe Burundi bukibandanya gucamwo gushika uyu munsi. Mu bijanye Petero Ngendandumwe yarakoreye vyinshi igihugu ciwe. Reka nanone turabe ivyo yaranguye igihe yari akiri mu mabanga. Mu bijanye no kwikukira ku Burundi be n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, Petero Ngendandumwe yarakoze vyinshi, kuko muri Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe yaragiye mu Bubiligi kubonana n'umushikiranganji w'imigenderanire Spark, maze bavayo basinya amasezerano y'ubwigenge bw'u Burundi mu bisata bitandukanye gushika ku itariki y'ukwikukira. Muri ico gihe Uburundi bwari bufise leta yavuye mu matora ariko ntibwari bwikukire. Muri Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kabiri, Ngendandumwe yari mu ntumwa z'Uburundi New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuganira na ONU ibijanye no kwikukira ku Burundi. Uyu kandi ni nawe mu nyuma yasubiyeyo gushikiriza ko Burundi budakeneye kwikukira bufatanye n'u Rwanda nk'uko ababirigi babishaka. Yagiye gusigura ko Burundi ari igihugu cigenga ukwaco. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatatu, Pierre Ngendandumwe yaragiye mu Bubirigi, avayo ashize umukono ku masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'Ububirigi hamwe n'ayandi yabaye hagati y'u Burundi n'ishirahamwe ry'abanyaburaya. Ni nako kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kane yarakoze urugendo muri Kenya, Uganda na Tanganyika ariyo Tanzania y'ubu kugira arabe ingene Uburundi bwari kwinjira mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Mu
uwo mwaka nyene yarashizeho imigenderanire y'u Burundi n'Ubushinwa ivyoba vyarashavuje umwami. Uyu Petero Ngendandumwe yitavye Imana ku myaka 35 gusa y'amavuka. Yasize utwana tw'udukobwa 4 tukiri duto, ariko ubu barakuze bariteza imbere. Leta y'ico gihe yagize Petero Ngendandumwe incungu y'igihugu co kimwe na Rwagasore. Itariki yapfiriyeho ko yarihimbajwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu kujya kuya Rwagasore, ariko inyuma ntivyasubiriye kubera ubutegetsi bwari bwahindutse. Petero Ngendandumwe yashinguwe iruhande ya Rwagasore hariya ku musozi wa Vugizi Bujumbura. Ibarabara yagandaguriwemwo rifise izina ryiwe Avenue Pierre Ngendandumwe. Nibarabara rica imbere y'ibitaro Clinique Prince Louis Rwagasore. Icivugo ca Ngendandumwe yari La paix et le pain, amahoro n'amahonda. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 rero leta y'u Burundi yashinze ku ngoro y'inama nkenguzamateka yimirije kubakwa izo kwitirirwa Petero Ngendandumwe, kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri umugambwe MSP Inkinzo warurongowe na Alphonse Rugambarara waje uvuga ko wisunga incungu zibiri arizo Rudoviko Rwagasore ndetse na Petero Ngendandumwe. Uburundi rero bwarabuze intwari ikomeye, kumbure yari kurinda indyane zikomeye igihugu cavuyemwo kigwamwo. Kubura Rwagasore na Ngendandumwe ni isanganya rikomeye Urundi bwaguyemwo bucikukira. Icivugo ca Petero Ngendandumwe cari amahoro n'amahonda, n'ubu kiracari indoto y'abarundi, igihugu c'abarundi bose babanye mu mahoro kandi bafise ikibatunga. Ngaho rero amakuru yaragezweko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyondako kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza, usangiza ano makuru bagenzi bawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bayashikiriza bagenzabo. Ngaho rero amakuru yaragezweko, Imana ibahezagire. Ni Umuhuza TV.